nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere abenegihugu badakora ngo bahingure bongere bashore. Amahinguriro atabonetse ngo agire ibicuruzwa vy'akanovera ngo bashore bongere bagurirwe, naho nyene iterambere ntirishoboka. None rero mfashe kano kanya no munsi kugira ngo ubwa mbere nshimire abateguye iri huriro ry'amahinguriro, nongere kandi nshimire abagwizatunga bose bakorera mu Burundi kubwira n'ubukerebutsi bakorana kugira ngo baduze iterambere ry'igihugu cy'u Burundi. Mwebwe rero bagwizatunga mumenye yuko ari mwebwe muri isoko y'itunga ry'u Burundi, ni mwebwe mutuma bene gihugu bahingura isi, kuko badafise aho bashorera ntacyo bokora. Ni mwebwe mutanga kandi amakori menshi kugira ngo ikigega cy'igihugu cisununure, hanyuma leta nayo ishobore kugira icimara mu gukorera ivyiza abene gihugu mu buzima bwabo. Uno munsi rero reka fate uwo mwanya kugira ngo ndabasigurire, tube turayaga, tuvugane ingene igihugu gitunganije mu iterambere. Mwese murabizi yuko twatanguje urugamba rukomeye rwo kurwanya ubukene, kandi kurwanya ubukene abenegihugu bose bategereza kuba bafatanye mu runani, kuko ni urugamba rukomeye atanumwe ategerezwa gusigara inyuma. Leta rero icambere yitwararika no gutunganya intwaro neza kugira ngo umurundi wese aronke umwidegemvyo kandi ashobore gukora neza umutima uri mu nda. Leta rero icambere ikora no kuba umuhuza w'abantu bose b'abagwizatunga kugira nabo nyene ntibacanemwo, ntibakore badakurikije amategeko. Leta rero yarakoze uko ishobora kugira ngo ishira bene gihugu ku kivi, kugira ngo namwe mwebwe muhingura muronke ivyo mushobora guhingura. Leta yarahimirije abene gihugu bose baraja ku kivi kugira ngo bazane ibihingurwa, ndetse twarakoze ibishoboka vyose kugira ngo nabo bene gihugu tubegeranirize mu makoperative, kuko amakoperative nayo aratuma umwimbu uduga. Leta kandi yaragerageje kwagura akarere kugira ngo ivyo mwahinguye bironke isoko. Murazi ko leta yarinjiye mu muryango w'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Leta y'u Burundi iri no mu muryango w'ishirahamwe CEEAC, naryo nyene rirondera iterambere ryo mu bihugu vya Afrika yo hagati. Aho hose leta ibigira kugira ngo yagure akarere mushoreramwo ivyo mwahinguye. Leta kandi iguma ishiraho amategeko yorohereza abagwizatunga, kuko namwebwe mutegerezwa kubona yuko mufise umwizero mu vyo mukora. Turiko noneho turaringaniza n'ayandi mategeko menshi azotuma abagwizatunga bose boroherezwa mu vyo bakora. Turavye rero aho leta igejeje gukora, biraboneka neza ko ubu abenshi bamaze kwijukira amahinguriro, kuko yagwiriye kuko bafise ivyo bahingura kandi babona ko bariko bakorera ku kibuga kimeze neza. Uno munsi amahinguriro akiri inyuma n'amahinguriro ahingura ubutare, amahinguriro y'ingenzi nayo nyene ariko aratera imbere uko buca uko bwira, amahinguriro ahingura ivy'uburimyi nayo nyene ariko arakora. Noneho turabona ko n'abarundi batanguye kuja no muri ya mahinguriro y'uburyo bugezweho bwa ngombwa TIC. Ubu birahambaye cyane kuko kubona na industrie TIC itanguye kubaho mu gihugu cacu.
nashaka rero gufata uwo mwanya nongere nkebure nongera ryakara abarundi bose bakorera mu vy'amahinguriro, cyane cyane nagira ntangurire ku mahinguriro ya leta. Abakozi bo mu mahinguriro ya leta bamenya yuko ajya amahinguriro arayagira atanga akarorero mu yandi mahinguriro. Si amahinguriro yaje kugunda amahinguriro y'abikorera utwabo, ahubwo yari amahinguriro bobonera ko akarorero, kuko hariho abarundi bagitinya gushira imitahe yabo mu mahinguriro. Leta rero iragira amahinguriro kugira ngo yerekane ko bishoboka. Nico gituma nsaba rero abakora mu mahinguriro ya leta kumenya yuko ivyo bakora aribo ba mbere bogira ivy'akanovera keza, kugira ngo batajya akarorero k'abandi bagwiza tunga. Nk'amahinguriro nka OTB na Sosumo niyo yarakwiye kwerekana icayi ciza c'akanovera, babereka ikiryoshe n'ikitaryoshe, kuko bobo ntibaharanira inyungu, ahubwo no kugira ngo bahamagarira abagwiza tunga baje muri ico gisata cyo guhingura. Nico gituma rero nagomba kubarya kara ko batosubiza inyuma ry'amahinguriro, ahubwo bayateza imbere kugira ngo abakarorero. Hanyuma nkongera gasaba namwe bw'abagwiza tunga, ni mwebwe musigura neza, musigurira abandi banyamitahe bo hanze ko bashobora kuzana imitahe yabo mu gihugu cacu, bakabona n'ivyo bokora. Rero nagira ndabakebure ko mwebwe ari mwebwe muserukira igihugu mu gusigurira abanyamitahe bo hanze. Ikindi nuko no basaba ko mwebwe abagwiza tunga muhingura ko mwokomeza urunani hagati ya leta, abene gihugu n'abagwiza tunga. Ubwo runani ni runani rukomeye, kuko twasanze abene gihugu begeraniye mu makoperative badashobora gukora neza batabona aho bazoshorera. Ni nkuko badashobora gukora neza batabona ko leta ibari inyuma ibakoreshe ibereke ubuhinga. Ariko ivyo vyose vyo bimfa gusa tudafise abagwiza tunga bazoshobora guca babihingura. Nkongera nkabasaba kandi uko abagwiza tunga muhingura mutoca ku ruhande ngo mukore ibihingurwa bitagira akanovera, kuko dukeneye ko mukora ibifise akanovera bishobora gutuma namwe muja mu mahiganwa mu yandi mashirahamwe y'akarere. Ikindi nohanura nuko abagwiza tunga bo kwiga gukoresha ingurane mu mabanki, kuko hariho abagifise ubwoba bwo kugurana bibaza ko bohomba. Nkebure n'abarundi bose gutangwa kwijukira guhingura ubutare bwacu. Abantu bose bashaka gukorera mu gisata c'ubutare bose nabashaka gushora hanze, babushore budahinguye. Ubwo babushoye budahinguye ntaco bamariye igihugu. Vyari kuba vyiza babuhinguriye ngaha bagashora ibintu bimeze neza, kuko n'abarundi bazoba barose n'akazi muri ayo mahinguriro. Abarundi nitwijukire kuja muri mahinguriro y'ingenzi, kubera hariho benshi bavuga bati none ninubaka inzu y'uburatiro ihoteli nzoronka abayibamwo. Bazahava bibaza ashaka ikibazo ngo inkoko n'irigi hatanguye iki. Ingenzi ntizizoza mu Burundi zidafise aho zirara. Mutegerezwa kumva yuko hategerezwa kubaho hoteli kugira ngo haze abaturiste. Rero ntimuhave mugira ubwoba ngo ntabombona uno munsi gituma mutababona nuko badafise aho barara. Abari mu gisata c'ivyimbugwa nabo nyene nibatangure guhingura, ahubwo bitegurire guhingura vyinshi, kuko abene gihugu barakuye amaboko mu mpuzu, bari ku kivi, bariko barakora. Twebwe ku ruhande rwa leta ico tubemerera ni kimwe, nuko leta itegerezwa kubungabunga amahoro n'umutekano, ukwishira n'ukwizana kwa bene gihugu, kugira ngo bose bakore umutima uri munda, kandi namwe bwe mukore mufise umwizero wa kazoza ku bintu vyanyu atabazoza kuvyonona. Aho rero leta yaramaze gufata intumbero y'ukorohereza abene gihugu mu bikorwa vyabo. Twe turemera yuko igihugu gitezwe imbere n'abagwiza tunga, nkuko mwavyivugiye koko amahinguriro niyo soko y'iterambere mu gihugu. Nico gituma leta yiyemeje kwamana namwe imisi yose kugira ngo twese tugende turi kumwe. Nikimenyamenya turamaze kugirisha amanama n'abagwiza tunga
ngira ngo ubu tugeze ku nama igira kabiri kuko iya mbere twarahuye turahurira Igitega turakeburerana mu bitari bike kugira tubaze tumenye ico turi abagwizatunga bakorera mu burimyi nabo ku munsi wa kabiri tariki 15 twari kumwe turaca hirya no hino ibibazo byose bishobora gutuma abagwizatunga bashobora gutera imbere. Ivyo byose ni ntumbero yuko leta twese twemezanya ko leta n'abagwizatunga tuzogenda turi kumwe twese muri urugamba rwo kurwanya ubukene. Turamaze kandi kugirisha inama amabanki yo mu Burundi kugira ngo tuyahimirize gutanga amadeni ku bagwizatunga ndetse bayatange no ku nyungu itavuna. Twarumvikanye bitari bike n'amabanki ko ahubwo bonyene bagiye kumenya ko badandaza amahera bakayadandaza ku bagwizatunga. Rero arico gituma bogira mbere n'imigambi baza kudandaza bakavuga bati akiri umugambi hanyuma jewe nzoguha amahera nawe uzonyishura. Rero murumva yuko kugirana inama n'abafise amabanki navyo nyene vyari ngirakamaro. Twarakoresheje umwiherero ugwaruka rufise impamyabushobozi zo hejuru. Ubwo gwaruka twarabonye ko rufise ubwenge rushobora nabwo kuzana imigambi ikomeye cyane ituma iterambere riza. Kandi rero nababwira yuko ubwo gwaruka rwagiye nabwo rutwemereye ko rugiye kugira amahinguriro kandi murumva ko runaciye n'ubwenge turazi yuko bizoshoboka. Nico gituma leta y'u Burundi yaciye ishiraho ibanki y'ugwaruka kugira ngo iyo banki izifashe ugwaruka. Ubu tugira dushireho ni banki y'abakenyezi kugira abakenyezi nabo bajemo mu iterambere ry'igihugu. Mu gwaruka kandi leta yaciye yiyemeza gushiraho hariho umugambi wo kushobora kugira akazi, gutanga akazi kugwaruka. Uwo mugambi rero ni umugambi ukomeye cyane kuko uha ugwaruka bwonyene kwitunganiriza imigambi iruha akazi. Leta rero ikaba imaze gushiramo amahera angana n'amamiliyaridi 48 muri uwo mugambi kugira ngo ugwaruka rutangure kwiteza imbere. Turizeye neza kuko uwo mugambi twawuhaye ugwaruka nyene do bariko rubutunganya. Turizeye yuko guhera mu mwaka utangura ugwaruka ruza rumaze kuja ku kivi kuko murumva ko ruza rufise umutahe. Leta kandi yarafashije amakoperative kugira ngo ashobore nayo kuzana ibihingurwa. Ubu rero ku mitumba yose y'u Burundi leta irafashisha amakoperative imiliyoni 10. Izo miliyoni 10 zikazotuma bashobora nabo gukora bagwiza umwimbu hanyuma namwe muhingura mushobore kuronka ivyo muhingura. Ubu turiko turahimiriza amashirahamwe amwe twita societe civile, turiko turayahimiriza kugira ngo nayo aje mu bikorwa vy'iterambere kuko nta numwe dushaka gusiga inyuma. Turiko turahimiriza amashengero, duhimiriza ry'amashirahamwe ya societe civile kugira ngo yigishe abene gihugu, afashe leta mu kwigisha abene gihugu, dushobore twese hamwe kugenda turi kumwe mu iterambere. Murumva yuko rero ayo mashirahamwe societe civile nayo itagiyemwo ngo jane na leta twese dukorane, iterambere ntirishoboka kuko urunani niko rwonyene rutuma abantu bakora. Ico dusaba rero cyane cyane no gusaba amakungu abo dusanzwe dukorana mu migambi y'iterambere ko bobandanya bafata mu mugongo leta y'u Burundi muri iyo nzira nziza irimwo yo kugira urunani rw'abene gihugu bose mu iterambere k'igihugu. Na cyane cyane muri iki gihe duhanganye n'ikiza coronavirus, leta y'u Burundi yarakoresheje ingufu zayo zose zishoboka kugira ngo ikiza coronavirus tugituze mu Burundi, abene gihugu baje ku kivi hanyuma dutere imbere. Twakoresheje uburyo bwishi cyane, ariko rero ubu turi mu rundi rugamba rwo gukingira abene gihugu kugira ngo iyo corona ntigaruke ngo isubire tubuze kuja kubikorwa. Ubwo rugamba rero no rugamba rukomeye kuko mu bihugu byose duhana imbibe, ibihugu byo mu makungu byose
ico kiza corona kiruzuye ku buryo abaza mu Burundi bose baza bagwaye. Dukoresha rero ingufu nyinshi cyane kugira ngo abarundi ntibasubire kwandura. Nico gituma dusaba yuko abakungu nayo iyo dufata mu mugongo cyane cyane ko turiko turakinga kugira ngo abarundi baje bagume ku kivi badasimba umutima. None rero turizeye yuko kuri abo karorero ko kugwana nico kiza tugakoresha uburyo bwinshi n'amakungu azodufasha. Kandi amakungu mu bisanzwe yotegerezwa kudufasha cyane cyane aravye n'ingene Uburundi bwitanga buriko buragwanya iterabwoba mw'isi yose. Ntiburiko bugwanya iterabwoba mu Burundi, ntibuzana amahoro gusa mu Burundi. Uburundi buriko buritanga, bugatanga uburyo bwabwo, bugatanga bene gihugu baja gupfira ibindi bihugu kugira ngo tugwanye iterabwoba kw'isi yose. Ivyo rero navyo bisaba uburyo, kuko bisaba yuko dukoresha ibikoresho byo mu ntambara, bigugwa amahera, ivyo byose. Kandi nkaho dukorera uravye nko muri Somalia, burya nta gikoresho gishobora kumara imyaka 2. None rero ko natwe Uburundi buriko buratsimbataza amahoro mu gihugu, bugatsimbataza n'amahoro mu makungu, turasaba yuko ayo makungu nayo yo dufata mu mugongo kugira ngo abarundi uko bitanga abariko na amakungu nayo adusahiriza kugira mu migambi y'iterambere ry'igihugu. Nagomba imbere yuko ndangiza ndabatera intege suba kwabwira yuko leta yamaze gufata ingingo y'urugamba rugwanya ubukene. Mwebwe abagwiza tunga tutari kumwe turazi neza ko ataho twoshika, kuko abene gihugu nibo baja ku rugamba kurondera ibihingurwa. Mugabo mwebwe abagwiza tunga ni mwebwe namwe muri nkingi. Nico gituma rero twebwe ku ruhande rwa leta dushaka kuja hamwe. Mu kuja hamwe rero nuko duca dukomeza ibiborohereza. Mwavuze nk'ikigo BBN Seneteya, turiko turabikomeza cyane kugira ngo bifashe amahinguriro yose guhingura ibintu vy'akanovera, ibintu vyiza. Rero ivyo bigo turiko turabifasha cyane kandi tunabihimiriza bihindura ingendo. Ubu nti kare wasanga BBN ico yakora yaja kuraba wahinguye nabi kugira imwugarire. Mugubu tuvuga tuti nigenda ahubwo imufashe guhingura neza. Ico rero nico tubemereye yuko tuzokwama turi kumwe igihe cyose kugira tuze turaganira turaba ahantu hose ho hari amahinyu tuyakosore, hama ibintu bigende neza. Ntankeka tugize ubwo runani ubukene tuzobugwanya, kandi turazi neza yuko turi kumwe twese bishoboka.